amahoro iwacu, amahoro iwanyu. Aha ntimwibagire gufyonda kuri subscribe no kubisangiza bagenzi banyu. Bana natwe mu ncamake y'amakuru agezweho mu gihugu c'u Burundi. Abaririmbyi Double J na Kiriku Akili ntibakibarizwa muri Bantu Boy irongowe na Big Fizzo. Ni nyuma yo gusozera amasezerano yabahuza impande zose zashimye kutabandanya bakorana, Bantu Boy nayo ikamenyesha ko batandukanye neza, mbere bazokwama babashigikira nk'ababanye neza. Kuri wa gatanu igenekerezo ya 21 Rusama umwaka wa 2021, umukuru w'igihugu c'u Burundi Evariste Ndayishimiye yakiriye mu biro vyiwe abarungitswe n'ibihugu vyabo ngo babiserukire mu gihugu c'u Burundi, bakaba bagiriye ko bamuha amakete abagena muri ayo mabanga. Abo nabo nabagiye guserukira ibihugu bikurikira: Kenya, uwitwa Daniel Waisiko Wambura; Nigeria ni Elijah Onyagba; wo muri Chine nawe ni Zhao Jiangping. Umupfasoni Kapitoline Niyonizigiye yarahiye kuri uyu wa gatanu imbere y'umukuru w'igihugu c'u Burundi Evariste Ndayishimiye kuba umushikiranganje w'ubudandaji, amahinguriro n'ingenzi. Ubushikiranganje bw'iterambere rusangi n'umutekano bwaronkejwe imodoka kizimyamuriro 2 n'ibikoresho vyo gutabara bigizwe n'inderuzo n'ibindi, biciye mu kigo kijejwe gukinga ibiza n'isibe n'ishirahamwe mpuzamakungu NUD Burundi. Umushikiranganje w'intwaro yo hagati mu gihugu, iterambere rusange n'umutekano Gervais Ndirakobuca yashimye iyo ngabire, ashikiriza ko bubaye bwa kabiri iryo shirahamwe ribahaye ingabire muri uno mwaka. Yongeye ahamagarira abagiye gukoresha ivyo bikoresho kubifata neza nk'ivyabo, ku neza y'abarundi bose, ku neza y'ubushikiranganje no ku neza y'ababitanze. Twamenyesha ko kizimyamoto imwe iciye amafaranga miliyoni zirenga 500 y'amarundi. Ubushikiranganje bw'ubudandaji n'ubujejwe intwaro mu muhora wo hagati ariyo Corridor Central bateye umukono ku masezerano kuri uyu wa gatanu igenekerezo rya 21 Rusama. Ubiri muri ayo masezerano, Corridor Central igiye gufasha Uburundi kugura ivyankenerwa kugira bashobore gupima umugera wa COVID-19 mu buryo bunyaruka, abinjiza ibidandazwa bageze ku mbibe hamwe no kuburonsa ibikoresho bizofasha kumenya agaciro k'ibidandazwa vyinjiye mu gihugu. Umunyamabanga ntayegayezwa mu bushikiranganje bw'ibidukikije, uburimyi n'ubworozi yarayatanguje isekeza ryo gucandaga ingurube mu ntara za Kayanza na Ngozi, rikingira ingurube indwara 3. Ngo ingurube zirenga 80,000 nizo zizocandagwa muri iryo sekeza rizomara ukwezi kose. Mu ntara ya Ngozi, komine Busiga, umugabo w'imyaka 38 asanzwe aba muri zone Mparamirundi amaze iminsi 4 afunzwe mu gasho k'Inyamiramabi inyuma yo gufatwa ashurashuza umwana w'imyaka 14. Abajejwe intwaro baragabisha abakora ayo mabi ko atakigongwe canke ngo ivyo kumvikana hagati y'uwakoze icaha n'uwagikorewe. Nk'uko biri mu itangazo ry'umuyobozi w'ibidukikije, uburimyi n'ubworozi mu ntara ya Bubanza, mwisekeza ryo gucandagisha inka ingwara y'isuna rizotangura ku igenekerezo ya 24 Rusama umwaka wa 2021 gushika ku igenekerezo rya 31 Rusama mu makomine yose agize intara ya Bubanza, ahasanzwe hubatswe ingogwe zagenewe ico gikorwa. Kandi umworozi wese
asabwa kwibangikanya amafaranga 1000 kuri buri nka icandazwe. Kuri uyu wa gatanu, umuyobozi mukuru w'ikigo kijejwe guteza imbere igiterwa c'ikawa Odeka, Emmanuel Niyungeko, yatanguje ku rwego rw'igihugu isekeza ryo guhemba igice ca mbere abarimyi b'ikawa. Abarimyi b'ikawa bo ku mutumba Mwaro Mavuvu muri komine Makebuko mu ntara ya Gitega basavye leta gushikana ikiro c'ikawa ku mafaranga 1000 hamwe no kubaronsa ifumbire kare. Ni mu gihe ikiro c'ikawa nziza kiriko gitangwa ku mafaranga 700 kandi mbere baronswa amafaranga 550, nayo ikiro c'ikawa ifise udusobwa ni amafaranga 350 mu gihe yahora ku mafaranga 250. Emmanuel Niyungeko yabahamagariye gukurikirana neza ikawa kubera ko ngo hamwe batozikurikirana neza bashobora kubura kwimbura ibitogwa bagasubira kuronka amafaranga make, kandi ngo bokwirinda gusesagura amafaranga bahawe, nyabuna ngo bayakoreshe mu kurondera ibisasizo no guhemba abakozi kugira umwimbu uzoze ari mwiza. Dutandukire amakuru y'inkino. Urukino rwa nyuma rw'ihiganwa rikuru rya Primus League Burundi y'umwaka wa 2020 ushira 2021 ruzohuza umugwi Flambeau du Centre n'umugwi Messager Ngozi. Ruzoba ku munsi w'Imana igenekerezo ya 2023 Rusama umwaka turimwo isaha 9 mu ntara ya Ngozi ku kibuga Urukundo. Ni mu gihe umugwi uri mu kibanza ca mbere ari Flambeau du Centre ikaba ufise amanota 58 hamwe n'ibitsindo 19, nayo umugwi uri mu kibanza ca kabiri ni Messager Ngozi ukaba ufise amanota 52 n'ibitsindo 14. Mu kibanza ca gatatu hari umugwi Kayanza United ufise amanota 52 n'ibitsindo 7. Muri urwo rukino niho hazomenyekana umugwi uzotahukana iryo higanwa. Uko iyindi migwi izohura kuri uyo munsi, Les Elephants FC izokina na Kayanza United, Royal FC ikazohura n'umugwi Muzinga FC, Burundi Sport Dynamique ikazohura n'umugwi Atletico Academy, Olympic Star ikazohura n'umugwi Aigle Noir, Rukinzo FC ikazohura n'umugwi Vitaro FC, Interstar ikazokina n'umugwi Musongati FC, Bujumbura City ikazokina n'umugwi Bumamuru FC. Urwo rutonde rukaba rwasohowe n'ishiramwe ry'umupira w'amaguru mu Burundi FFB kuri wa gatanu igenekerezo ya 21 Rusama umwaka wa 2021. Iyo ikaba yari incamake y'amakuru agezweho mu gihugu c'u Burundi. Mwakoze mwebwe mwese mwaduteze yompi no kubisangiza bagenzi banyu, murakoze.